Shalom, ndabakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Yesu abahezagire cyane. Mugire indwi nziza y'umugisha. Uyu munsi ukomeze kubabera umunsi mwiza w'umugisha bavandimwe. Ndafite ijambo rivuga ngo wongere Imana iguhe kwiyubura mu nkomezi nshasha. Kwiyubura mu nkomezi nshasha. Bavandimwe, gusenga biradushoboza kwiyubura mu nkomezi nshasha. Kuba mu ijambo ry'umwami biduha kwiyubura mu nkomezi nshasha. Iyo turiko turumviriza amakuru meza y'ubwami, iyo turiko turumviriza indirimbo, iyo turiko turumviriza ibintu bigaburira umuntu wacu w'imbere, tuzatwigenda twiyibura mu nkomezi nshasha. Ndashaka dusangire Zaburi ya 90:12. Haravuga ngo umugororosi azototahara nk'ikigazi, azoshigwa hejuru nk'igiti cy'isedere ya Lebanon, azototahara. Ndakwifurije ubuzima butotahaye bavandimwe, nimbariki mu bintu ndakwifurije. Imana izakurinde kwamana agahinda mu mutima. Ndakwifurije gutotahara. Umugororosi wanje azototahara. Ikigazi bavuga ko ni igiti gifite ubutunzi butangaje. Nta kintu na kimwe, naragerageje kubaza amakuru y'ikigazi, barambwira yuko nta kintu na kimwe cy'ikigazi bata kirimo ubutunzi butangaje. Rero aha uyu mwanditsi bakoresha rino jambo, umugororosi wanje azototahara. Haleluya. Ndakwifurije ubuzima butotahaye. Amen. Ubuzima butotahaye, ubuzima bwuzuye amahoro buratotahaye, ubuzima bwuzuye umunezero buratotahaye, ubuzima bunyugwa. Ndakwifurije kunyugwa. Amen. Ndakwifurije kunyugwa mukundwa, ndakwifurije kunyugwa. Haleluya. Umugororosi wanje azototahara nk'ikigazi, azoshigwa hejuru nk'igiti cy'isedere ya Lebanon. Haleluya. Mwumviriza umurongo ukurikira ukavuga ngo abatewe mu rugo rw'umwami. Utewe he mukundwa? Ni he utewe? Haleluya. Umwanditsi Mose yanditse aravuga ngo batewe mu ngoro y'Uhoraho bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Ni utewe, imizi yawe ishinze he? Abatewe mu ngoro y'umwami, abatewe mu ngoro y'umwami bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Haleluya. Ndakwifurije gutotaharira mu nyubako z'Imana yacu. Ndakwifurije gutotaharira mu nyubako z'Imana yacu. Haleluya. Ndakwifurije gutegwa mu mwami. Ndakwifurije gutegwa mu mwami. Batewe mu mwami bavandimwe. Ndakwifurije gutegwa mu mwami, ngo batewe mu ngoro y'umwami. Abatewe mu ngoro y'umwami bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Oh, haleluya. No mu busaza bazoba bacama, no mu butama bwabo, no mu busaza bwabo bazokwama bacama, bazokwama bama. Kubera iki? Hari ahantu batewe. Haleluya. Bazogira ubukame bwinshi n'itoto, bazogira itoto mu buzima bwabo, kugira ngo byerekane yuko atunganye. Niwe gitandara canje atarimwo kugabitanya na gukeya. No mu butama bwabo, no mu busaza bwabo bazokwama batotahaye. Haleluya. Ndakwifurije gutotahara mukundwa. Oh, haleluya. Ndakwifurije ubuzima butotahaye. Umva, sekre nimwe nugutegwa mu mwami, nukubana n'umwami. Abatewe mu ngoro y'umwami bazokwama batotaharira mu nyubako z'umwami wacu. Bene data, ndakwifurije gutotaharira mu nyubako z'umwami. Ndakwifurije gutotahara. Ndakwifurije ubuzima butotahaye. Haleluya. Ndakwifurije ubuzima buryoshye, ubuzima bwiza, ubuzima bwuzuye umunezero, bwuzuye amahoro. Ndakwifurije ubwo buzima. Abatewe mu ngoro bazototahara mu nyubako z'umwami wacu. Ndangirize mu gitabo ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 40 umurongo wa 29. Haravuga ngo niwe ahi nkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege mwongera inkomezi. Haleluya. Nimba udafite intege mwama kongera inkomezi. Imisori yo dendebukirwa ikiruka, n'imisori y'imikangara yo kwisha kwigatemba. Ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyibura mu nkomezi nsha. Haleluya. Bazokwama biyibura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Haleluya. Abiteze umwami wabo bazokwama biyibura mu nkomezi nshasha. Oh, haleluya. Abatewe mu mwami bazokwama biyibura mu nkomezi nshasha. Yabivuze neza hano haruguru ngo no mu butama bwabo bazokwama bacama, no mu butama bwabo, no mu busaza bwabo bazokwama batotahaye. Abiteze umwami, abatewe mu ngoro y'umwami, abarindiriye mu ngoro y'umwami, haleluya, bazototaharira
mu nyubakwa z'Imana yacu, no mu butama bwabo bazoba bacama. Amen. Ndakwifurije buno buzima bwo kwama, ndakwifurije gutegwa mu nyubako z'umwami, ndakwifurije gutegwa mu nyubako z'umwami. Yesu aguhezagire cyane. Abagorozi, haleluya, yavuze ngo, Dawudi yavuze ngo, Mose ni wansize Zaburi ya 92 aravuga ngo umugorozi wanje azototahara nk'igazi, abatewe mu ngoro y'umwami bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Ndabifurije gutotaharira mu nyubako z'Imana yacu. Yesu abahezagire kandi abaheza umugisha mwinshi. Ndabifurije gutotaharira mu nyubako z'Imana yacu, ndabifurije gutotaharira mu nyubako z'Imana yacu. Yesu abahezagire cyane. Data mu izina rya Yesu, ndasengeye Imana bavukanye bariko barankurikirana, ndabasengeye ngo batotaharire mu nyubako z'umwami. Yavuze ngo abatewe mu ngoro y'umwami bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu, no mu butama bazoba bacama. Ndasengeye umwene data ngo umuheze kwama, umuheze kwama mwami, umuhe kwama. Haleluya. Bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu, no mu butama bwabo bazoba bacama. Haleluya. Wavuze ngo imisore yo kwiruka ikaruha, ariko abategereje, haleluya, abiteze umwami wabo bazokwama biyibura mu nkomezi nshasha. Ndamusengeye ngo uyu mwene data yama yiyibura mu nkomezi nshasha, yama ubuzima bwe ubuzima bwo kwiyibura mu nkomezi nshasha. Umuhezagire, uhezagire imiryango yabo, uhezagire umwe wese kurankurikirana, ngo umuheze kwiyibura mu nkomezi nshasha. Icubahiro n'amashimwe bizawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahe kwiyibura mu nkomezi nshasha.